Abarundi barayamaze ngo ukubaza bitera kumenya kandi ngo ugenda utabaza ugasaza utamenya. Nk'akarorero nimba muri famiye wanyu hariho umuntu afite ico kibazo, nawewe ushobora kugira ingaruka mbi yo kuzogira ico kibazo. Ikiganiro twige kandi twigishanye arico TKT ugishikirizwa n'umushinga ntahe Ferdinand BANGIRINAMA ubiciye kuri The SYB Show. Mukurikirane mu kiganiro ciwe kigira kabiri. Ndabaramutsa abashinga ntahe bapfasoni gwaruka mukurikirana iki kiganiro cha TKT twige kandi twigishanye. Ikiganiro cuno munsi nza kuvuga cyane ku bintu vyerekeye umutima n'ukuntu umuntu yoziga mu mutima no kwikingira ingwara z'umutima. Rero reka ntangure uko umutima wubatse. Umutima uko wubatse mu nyama zimeze nka elastike kugira ushobore gupompa amaraso neza nka kujya ipompa nka kujya ku mupira. No kuvuga n'imitsi nyene ukoresha mu gupompamwo ukoze mu nyama zimeze nka plastiki canke elastike zikweguka kugira zishobore kwiyongera canke kugabanuka mu gihe umutima uriko urapompa. Hagaca hiyongera ko ku mutima hariho ico bita utuvalve. Utwo tuvalve niyo umutima upompya amaraso. No kuvuga amaraso ntashobora gusubira inyuma. Ndabaha nk'akarorero nk'igihe umuntu ari karapompa impwemu mwikinga canke mwigare. No kuvuga impwemu zirinjira muga ntizishobora gusohoka. No ku mutima ugira utuvalve aho imitsi yinjirira mu mutima. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga ni nashaka mvuge kuvyerekeye umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso beshi bakunda kwiyumvira ngo ni ingwara ngo barapfuye. Oya. Umuvuduko w'amaraso nukuntu umuntu ashobora kubaho umutima ukoresha inguvu nyinshi. Iyo umutima hageze igihe uruha niho kiba ikibazo kuko ntuba ugishoboye gupompa amaraso neza. Kuko zijya nguvu ukoresha mu gupompa bica bituma za elastike zo mu mutima zihera kigasiga kimeze nk'igihubahuba. None ibintu bibitera ivyo byose ni ibihe? Imbere yuko ndababwira ibintu bibitera nashaka ndababwire yuko ngaha mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu benshi barafise umuvuduko w'amaraso ico bita high blood pressure canke hypertension canke hypertension. Abantu benshi nk'imiliyoni 80 bose barayifise mugabo sukuvuga ngo bafise ingwara z'umutima. Mu gihe bavyifashemwe neza bashobora kubaho ubuzima bwose batagwaye umutima kubera bakwirikiza impanuro za muganga kandi bakafata n'imiti nkuko muganga ayibandikiye. Umuvuduko w'amaraso mwiza uburi hagati y'120 hejuru na 80 hasi. Ico ni gipimo abantu bamwe badashobora gishobora kubacanga. No kuvuga zijya nguvu ukoresha gupima mu gupompa amaraso nico kijya giharuro cyo hejuru. Hama uruhutse ku rugero kwa kangahe. No kuvuga mu gihe udashoboye kuruhuka kijya giharuro cyo hasi kibe gito cyane. No kuvuga uza gupompa ugasubira gupompa utaranaruhuka ugacuruha n'ingoga. Niho beshi na beshi bakunda kugira ibibazo by'umutima ku buryo biba ngombwa yuko bakoresha kakuma kabafasha gupompa amaraso bita pacemaker kameze nka bateri. Rero mu bindi bintu nashaka kuvuga hariho ibintu bimwe bituma umutima ugira ikibazo bivanye n'ivyo turya. Ivyo turya nk'akarorero uriye nk'ibintu birimwo umunyu mwinshi ukabijya ibintu birimwo umunyu mwinshi. No kuvuga ujya munyu ucukwega amazi yose mu mubiri, umaze kuyakwega agaca agenda arabyigana mu mitsi. No kuvuga abaye menshi umutima ukoresha inguvu nyinshi kuyapompa kuko imutsi ucuba mutoyi amaraso akaba menshi. Niho haca habe ikibazo umuvuduko w'amaraso ukaduga. Ico ni kintu kimwe. Umunyu ni mubi naho uzoshira iruhande y'umunyu iruhande y'amazi wa munyu ucunywa amazi yose. No kuvuga ucuhamagara amazi yose ahari hose agacaja mu mitsi akabyiganirayo bigaca bituma umutima ukoresha inguvu nyinshi kuko umutsi ni mutoyi. Ni nka kujya uri kuranywa umukenke ugakwega ibintu byinshi ubushize ko pressure inguvu nyinshi kurujya mukenke. Ikindi naco gishobora gutuma umutima utamera neza ni gihe umuntu ajya cyane ibintu birimo ibivuta.
ibivuta bibaye byinshi mu maraso nukuvuga amaraso ntashobora gutemba nka kujya kwa amazi acamera nk'ayagandanye bigaca bituma umutima ukoresha ingufu nyinshi urazi nka kujya umuntu ariko aranywa impeke canke ariko aranywa yogurt sico kimwe n'umuntu aba ariko arakwega umukenke akwegesha amazi asanzwe kuko bijye birafatanye utuma ukwegesha ingufu nyinshi muri yogurt canke mu mpeke niko nyene iyo ibivuta bibaye byinshi mu mubiri bica bigenda kuko umutima ucukoresha ingufu nyinshi mu guhuha urungika ya maraso kugira akwire mu bihimba byinshi by'umubiri. Ikindi naco ni hajya umuntu ni nka kavukire ni nka kujya karorero iyo umuntu afise mu maraso habayo utuntu tumwe dutuma iyo umuntu akomeretse uruguma ruca gwihoma agaca kira n'ingoga. Rero kugira twishina dukeye nibibi byiza no kugira tugereranye no kuvuga tujya tuntu dutuma uruguma rukira tubaye twishi mu maraso no kuvuga turashika hantu tukagera hantu tukihoma ukamenga n'uruguma rwo ruravura no kuvuga amaraso acabura inzira acamo. Hariho rero nibindi bintu byinshi bituma umutima umuntu agira high blood pressure canke umuvuduko w'amaraso urenze. Ntakarorero nimba muri family wanyu hariho umuntu afise ico kibazo nawewe ushobora kugira ingaruka mbi yo kuzogira ico kibazo kuko biva mu maraso ya famille yawe. Ikindi kintu hariho ivyo bita imisemburo yo mu mubiri. Iyo misemburo yitwa epinephrine na norepinephrine hamwe na dopamine. Iyo ibaye myinshi ituma imitsi ikiba mitoyi. Ibaye mitoyi no kuvuga ya maraso acabura haca no kuvuga umutima ugakoresha ingufu nyinshi. Iyo misemburo canke iyo myambiro nacyo ikibituma nikiye. Ndabaha karorero nkiyo unyoye itabi no kuvuga ubwonko buca burungika ya misemburo bugaca butuma bugaca bugenda mu mubiri imitsi gaca mikeyi no kuvuga inzira y'amaraso igaciba ntoyi. Ikindi kintu gishobora gutuma imitsi iba mitoyi nkiyo unyoye itabi naho nyene bica bituma ya misemburo yo mu mubiri iba myinshi igaca ituma ya mitsi iba mitoyi umutima ugakoresha ingufu nyinshi kugira icisha amaraso menshi mu mitsi mikeyi. Ikindi naco no kunywa gahawa ibintu birimo caffeine nabyo nyene bituma ya misemburo iba myinshi. Ibaye myinshi bikiza gutuma ya misemburo imitsi kiba mitoyi umutima ugakoresha ingufu nyinshi kugira iyisohore. Ikindi kintu iyo ufise ubwoba keshi na keshi umutima uraterera n'imisemburo ikaba myinshi mu mubiri igatuma imitsi iba mikeyi no kuvuga aho ya maraso aza guca hakaba hatoyi hagakoresha ingufu nyinshi. Urumva ivyo ni ibintu bimwe bishobora gutuma umuntu agira umuvuduko w'amaraso. Ikindi naco umuntu yofatirako hariho iyo igihe udashoboye kugira umutima ngo udashoboye kubyifatamwe neza umutima bigira ingaruka mbi nyinshi ku mubiri bica bigira ingaruka mbi nyinshi ku mubiri no kuvuga bya bigwara byose umutima kubera wakoze igihe kinini ukoresha ingufu nyinshi ya miti bahora baguha ntayo wanywa n'impano za muganga ntiwazikwirikiza utazikwirikije no kuvuga wa mutima uzoguma ukoresha ingufu nyinshi za elastike zose ziheze no kuvuga umutima usigara umeze nk'igihubahuba ni hamwe bacavuga ngo heart failure no kuvuga aho biba bikomeye kandi na nyamutima ubukeneye kubaho. Ibindi byinshi nashaka kubabwira hariho ibintu byinshi umuntu ashobora gukoresha kugira apime umutima kumeze neza. Hari ibipimo byo muri laboratoire hakaba ivyo bita echocardiogram bakaraba yuko imitsi izibuye bakareba nuko ibihimba byose by'umubiri bironka oxygene ikwiye no kuvuga oxygene iba muri hemoglobine nayo n'amaraso no kuvuga ngo bidakwiye no kuvuga umutima ntuburi kurakora akazi kayo hari ibihimba bimwe bica byononekara. Rero ikintu cyofasha ku bintu byerekeye umutima kugira umutima ubandanye kubaho neza nibi bikurikira. Rimwe na rimwe utaragwara ni wirinde ivyo byose bituma umutima ugira ikibazo. Wirinde kunywa agahawa keshi, wirinde kunywa itabi ryinshi, wirinde kurya ibirimo ibinure byinshi, ivyo bizogufasha. Umaze kugwara naho nyene ivyo wobikoresha kugira ngo ntibibandanye vyunyuka. Ikindi naco bishitse naho bakakwandikira imiti. Twavuze yuko umuvuduko w'amaraso
ntube ingwara, uza kuba ingwara mu gihe utabyifashemo neza, kuko umutima birashigukananirwa. Kwirikiza ubu control ugumufata iyo miti, umuvuduko w'amaraso ntuduge cyane, ukurikije impanuro za muganga bizogufasha. Ikindi nacyo, ntimuzoze muribagira kugira imyimenyerezo siporo, kuko muri ko muragira siporo bica bituma imitsi izibuka, bigatuma nyene n'umutima ukomera, bikazokurinda ivyo bigorane byose. Uno munsi nkaba ndangirije ngaho rero.